kugira intambwe iboneka mu bijanye na development. Elise Venal, reka tugushimire kuri kino kiganiro kiza twakoranye n'inyisho nziza batanze, kumbure kigiye gufasha abatari bake. Ndabashimiye ndabakengurukiye namwe Dorayiti mugahengeshanya no kuba mwotegura ibi biganiro kugira ngo dushobore kwiga uko dushoboye nk'ugwaruka. Tubanje kuramutsa mwese bakunzi bacu mudengeshanya gukurikirana ibikorwa byacu bica ku mbuga zigiye zitandukanye harimo n'urubuga rwa Facebook. Nisanzwe ni Crowd Dorayiti mugomba kubana mu kiganiro, aho no musi ndafitiye umutumire guys, umutumire amadusangiza inyigisho zidufasha gutera imbere, inyigisho zidufasha gukura mu bwenge mu bijanye na development ndetse no kwihangira umurimo muri rusange. So n'abarambiriye rero cyane, reka mufashe twakire umukunzi wacu yongere agire ko anabidondora. Nibutsa abamaze gukora abatarakora fone na partage munyarukire mu bikore, amaze kwikwana aho twabwiye ko muri abagaciro cyane. Turagoye kaheze mutumire mu gihe. Murakoze cyane Dorayiti, twongera tubashimira ukungene mudahengeshanya no kuba mwodutumira kugira ngo dushobore kuba twosangiza ivyiyumviro ugwaruka, kubera yuko abari mu macano ya WhatsApp atandukanye nibaza mugenda mubona inyigisho zigiye zitandukanye, nizere yuko zitazogusiga uko zagusanga. Elise Venal, muraharukanze. Murakoze cyane Elise Venal, reka turabashimiye cyane kubona mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu. Gahunda ni yayindi, ni gukomeza dutera tuje imbere mu bijanye n'ibyo kubaka ubumenyi mu bijanye na development communautaire. Elise Venal, turakunda kubakurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye za Facebook, YouTube ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Twarabonye muri ko murigisha ibijanye na development communautaire, twumvamwo ikintu gituma ngira amatsiko yo kumenya ico kintu ico ari cyo mu buryo bwagutse, tugisangiza abakunzi bacu, tugisangize ndetse n'ugwaruka muri rusange kugira ngo gishobore kubafasha. Hari ikintu bavuze bita zone de confort. Elise Venal, zone de confort ni giki nk'umuntu bacu mu bwa mbere wakimusigurira gute kugira ngo gishobore kumufasha mu buzima bwa misi yose? Ikibazo nico Elise Venal. Murakoze cyane Dorayiti ku kibazo ciza kandi ugiye kuraba kirahanze ugwaruka nyamwishi, kubera yuko twama twiyumvira ibintu bitandukanye, ariko ico co uyu munsi uraza kumenya ko nimba ndi muri zone de confort canke nayirimwe comfort zone, uri muri zone de confort canke ivyo nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe impamvu uri muri iyo zone de confort, ukungene woyivamwo n'ingaruka mbi yayo. Dorayiti, yes, baba warigeze gukorera umuntu? Jewe narigeze gukorera umuntu n'igihe kitari gito banashaka. Wiyumva gute uri kurakorera umuntu? Jewe ndiko ndakorera umuntu ko niyumva nabona ko ari byose kuri jewe, nabona yuko ndamutakaje mu buzima bwanje, ntosubira kuronka ico nkora, niko niyumva pe. Urishyuye neza cyane. Iyo niyo bita zone de confort. Zone de confort ni ahantu wumva ko uri comfortable, ahantu wumva uhatakaje ubuzima boba butakaye. Ni ahantu mu by'ukuri uburonka ico gufungura, ukaronka ico kwambara, mugabo ni ahantu hakuzingira, ntiwame wiyumvira ku rundi ruhande, ukama ubona niwatangira wohomba. Ni ahantu hakubuza kurota, ni cya kibanza kikubuza kwiyumvira, gushiraho intumbero ndetse no gushiraho integuro. Mu gihe urose akazi mu kibanza runaka, ukaba uronka umushahara, urigisha abana, urabasumira, ariko mu vy'ukuri ntushobore kuba wocagura amahera, ndetse rimwe rimwe ukaja no muri ya yindi bitwa kuronka umushahara imbere yuko ukwezi guhera. Muri ico gihe wisanga muri zone de confort, kubera yuko ntabwo uba uriko urategura imigambi y'iterambere, ndetse kubera ico gihe nk'uko wabivuze wumva ico kibanza ugitakaje, nawe nyene woba utakaye. Wumva kuva muri ico kibanza ahantu uba uri kwa oncle, ukaronka irasiyo, ukaba ufise inzu y'ubuntu ubamwo, ukumva yuko ari bwo buzima. Niwigobotore mw'ubwo buzima, ushobore kuba wo kwisuka mu mariske yo gutangira gushakisha ubuzima, kubera yuko uba wumva umerewe neza, uri comfortable. Muri ico gihe ivyo birabuza ugwaruka nyamwishi kuba gotera ruja imbere. Sinzi ko ndiko ndabyishura neza Dorayiti. Elise Venal, uriko urabyishura neza, ariko n'ubundi ibibazo byo ntizigira bihura. Mbega ni nakaye kamaro ko kuva muri zone de confort, ni hengaruka mbi yo kuguma muri zone de confort.
mudufashe kugira ngo kuvyukuri kino kiganiro umuntu wese ashobore kwiyumva ahantu hari kugira ngo ashobore kumva n'ico ategerezwa gukora kugira ngo ibintu bye bikomeze gutera bija imbere. So turabasubije ijambo umutumire wacu. Urakoze Delight. Kubisanzwe kudafata riske niyo riske nini nyata izindi. Muri ico gihe iyo wumva wo kwigumira muri bwa bushuhe woja hanze y'iyo zone kugira ngo ushobore kuba wose struggling wo hura n'ama challenge menshi ndetse wige n'ukungene ushobora kuyagwana noneho ushobore nawe gushika kuri za ndoto zawe wamye uragira. Muri ico gihe zone de confort nkuko nabivuze ikikubuza kurota kwiyumvira no gushika ku butunzi wama buri munsi wumva yuko woshikako ariko ukabona ntaho gutangirira nta mutahe mugabo mu mucamake ugiye kuraba abantu bakabona yuko uguwe neza mugabo iterambere ntirishoboke kubera yuko igihambaye samahera winjiza igihambaye n'amahera ushobora gusavinga nawe ushobora kwinvestisa mu bikorwa bitandukanye kandi ubutunzi ibanga ryo gutunga riri mu kumultiplier amasource menshi. Muri ico gihe iyo uri mu kibanza ubona ko kikubuza kuba wokora iyindi migambi kuba wo kwisuka mu mariske wumve yuko aho hantu ubanse uburi mu kaga gakomeye kubera yuko iterambere iryo shoboka umwaka umwe uri kubita 10 20 bikarangira ugiye muri pension nimba uri ku kazi atakantu uri taki wawe ufise. Muri ico gihe uba usigaranye umwanya ariko atamahera n'inguvu zibazagira. Ni byiza yuko rero uva muri zone de confort uri kwa oncle uri ku kazi ubona kadashobora kuba ko gufasha kwiteza imbere ngushike ku ndoto zawe uragahaguruka kukavamwe mu ntango ubona ko ari risk ufashe ubona yuko usize ubuzima bwa mukaga mugabo mwiherezo uza kwishima kubera yuko ubushitse ku kindi kintu ugenda ubona izindi nyisho zitandukanye na za zindi ukiri muri zone de confort. Yes murakoze cyane Elizeve naye mubisuguye neza ndibaza uno munsi umuntu wese mushasha ataregaho n'ikiganiro cacu bimufashe kugiparataja gisangiza abandi kuko murabona yuko ibihugu umuntu ndetse n'icyo muri rusangi tuba tuharanira gukora ibitera bija imbere. Zone de confort mwumvise yuko ikintu ca mbere cyo kigufasha kuyivamwo no gufata risk. Udafata risk mu buzima nta kintu ugerako yabisaba rero ko umuntu afata risk kugira ngo ashobore. Uyu munsi ntabwo twishimira kuba ku makomedi gusa ariko kandi turakeneye no kumenya kuba mu biganiro byodufasha gufungura ubwenge kugira ngo dushobore kuba twiteza imbere. Ndabashimiye ndabakeneye. Murakoze cyane Elizeve na nk'isanzwe yari Claudio Delight pamoja na Elizeve na twatuko turabigisha turiko twabazana ikiganiro cy'uno munsi gishobora kudufasha kuva mu bukene turimwo tukaja mu vyunguka tukaja mu gisata cy'iterambere. So rero nk'isanzwe yari Claudio Delight ajyana nabwiye ataragira foreign na partage mu yariko mu bikore tukomeze kwana namwe munsi twagura umuryango maze tukomeze kuba turasangira ibyiza na cyane cyane iva ku muhinga mu by'iterambere ariwe Elizeve na Claudio Delight nkaba nayisoje ikiganiro ndababwira ati be yourself every day. Murakoze cyane. Murakoze cyane Delight. Thank you so much. Bye bye. Bye.